tuzitiwe turi mu kangaratete ko imiryango ibayeho nabi cyane, haryo baguhagaritse ku kazi ukaba umushomeri, ibintu bikomeye. Rero umuvyeyi leta ndazi yuko azi yuko turi mu kibazo, mugabo nico tubuza kurira mu gihe estoma ziriko zirakanyura kandi zigakanyura atahandi turi busorome, atahandi turi buronderere. Twasaba leta yuko nukuri yo turabira ico kibazo cacu bakadusubiza ku kivi mu gihe vyoba bishoboka. Ico nashaka kurangiriza ko nashaka nkeze nyene cyo mukuru w'igihugu kuntu akurikirana ibintu byose akishikira ku kivi ikina kiriya, natwe twashaka tumuhamagarire ahaguruka turabire ikibazo cacu kiri muri Obedeya, kuko haheze imyaka irenga 10 n'utuvunguka abakozi ba Obedeya bo barahembwa kuko bashizweho na leta, barakora barahembwa baratonda. Mugabo twebwe abo bategerezwa gukorera nta kintu turabona. Abahinga muri rusangi bose bararira. Obedeya muri iyo myaka 10 nta kintu na kimwe irerekana. Rero ntidusigane inkore ku maso kw'iki gihe kimeze neza, tunanya kuba wayishikira ku kivi, twagira tumusabe umuvyeyi azasimbire na hariya kwitonga iwacu aturabire. Nkumbure busanga habuzemo akangeri agaheza nawe yakatuvungurira naho yo umufuka umwe, natwe tukaraba ko iryo tongo turimamo ryitwa Obedeya twahava tukimbura, kuko inyuma y'imyaka 10 hariho urwego rujejwe kuraba ico bofasha. Leta ihahombeye amafaranga atari make, twebwe abahinga bobo ntaco dufise tuvuga, twararengewe. Rero umuvyeyi wacu twizere yuko na twebwe atwumva, kandi burya abahinga n'abahinyanyuzi si bake muri iki gihugu. Kuvuga ko leta rero ihahombera ibintu byinshi cyane, hanyuma tweho urumva ko baba bwapfutse umuntu